Ndabaramukije cyane mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bisanzwe bicishwa ku rubuga rwacu rwa Ntambwe Idahita TV, haba kuri Facebook, YouTube no ku mapaji atandukanye ariyo WhatsApp, za TikTok, mbere na za Snapchat. Aho hose turahacisha ko ibiganiro byacu canke se ibijanye n'ivyo tuba twashikirije cyane kuri YouTube na Facebook, kubera ko arizo mbuga bibonekana ko dushobora guterura ama video maremare tukayashira ko yose atangorane, naho yo video imara isaha yose. Turabaha ikaze rero muri kiganiro cyacu cy'uno munsi. Tusanzwe dufise ibiganiro dusanzwe tubashikiriza kuri Ntambwe Idahita TV, aho tubashikiriza ikiganiro citwa Yaga Muganga, kivugana namwe kubijanye n'amagara meza, ingene umuntu yobungabunga amagara meza, ingene umuntu yozitira ataronerwa. Turafite n'ibindi biganiro nk'ikiganiro ya gitondo gishasha kiba gitumbereye kusangira namwe ijambo ry'Imana ryo mu gatondo, ijambo ry'umunsi, ijambo ryo kuzirikanako. Hanyuma kandi turafite n'ikiganiro cy'inyigisho z'ijambo ry'Imana mu buryo bwiramvuye twise umutsima w'ubugingo. Rero hari ibindi biganiro novuga ngo biri ukwavyo duhora tubashikiriza mu mugwi w'ivyo twovuga ngo ni utuntu n'utundi. Ni ibiganiro bitumbereye inyigisho canke se impanuro muri rusange bivanye n'icigwa umuntu aba yahisemo kuvugana ko namwe. Rero uno munsi tugomba kuvugana rero ikiganiro kimwe muri uyu murongo w'ibiganiro twavuga ngo ni ibiganiro bitumbereye kuvuga ku tuntu n'utundi. Muri utuntu n'utundi rero cuno munsi twagomba kuvugira hamwe canke se kuganira namwe ku nyungu umuntu aronka kuri discipline. Twari kuvuga ko mbere ngo ni ndero mw'ishuri batubwira ngo amanota y'indero no kuvuga amanota ya discipline, ariko mugabo kandi nkuko indangura kintu bivuga discipline ni ijambo ry'igifaransa mugabo ngo rifise insiguro nyinshi, ariko muri izo nsiguro zose tuza kuraba kumbure zose intumbero ziba zitumbereye gukora ko ico ziba zitumbereye kuvuga izo nsiguro zose za discipline. Ngaha rero muraza kuntunga naho kumbure bimwe umuntu azarabivuga kumbure agerageza kuzana mu Kirundi, kubera ko kumbure utwo tunoti naturondeye mu Gifaransa, ariko ngomba kuvuga rero inyungu umuntu aronka iyo agize discipline, inyungu za discipline, inyungu zo kugira urutonde, inyungu zo kugira indero, inyungu zo kwiha amategeko n'amabwirizwa ngenderwako kugira ngo kumbura umuntu ntagire ibintu ukutariko. Hanyuma rero tuza kurabira hamwe rero inyungu umuntu aronka iyo agize discipline ku giti ciwiwe, hama turabe n'inyungu zibonekana canke se zironkwa kuri discipline mugabo mu buryo bw'ubunyamwuga, haba mu mwuga mu kazi kacu ka misi yose. Burya rero ngo discipline canke indero canke urutonde, kwiha ihangiro n'umurongo ngenderwako ngo birafise inyungu nyinshi zidasanzwe mu buzima bwacu bwa misi yose, haba ngo ku giti cacu, haba no mu bijanye n'umwuga canke akazi kacu ka misi yose tuba dusanzwe dukora. Muri ico gihe rero ngo iyo discipline canke indero canke ubwo rutonde umuntu aba yarihaye canke uwo murongo ngenderwa ko umuntu aba yarihaye ngo urafasha umuntu gushika kwihangiro, gushika ku ntumbero yihaye, kandi ngo discipline irafasha umuntu kongereza ibijanye no kwikontorora, ibijanye no kwigenzura, kugira ngo umuntu ashobore gukora ico wewe ahisemo gukora. No kuvuga wenyine akagira akishwara, akikontorora, agakora ikintu wewe ari uko yacihitiyemwo, yaciyumviriye ko abona yuko ahisemwo. Hanyuma kandi ngo biratuma umuntu ngo yongereza icizere kuri we, biratuma umuntu yongereza kwigirira icizere n'ibindi byinshi. Turaza kubona ingene kugira discipline usanga ngo bifasha umuntu kugabanya stress, kugabanya uruhagarara. Iyo ufise discipline urikontorora, ugazaho n'uruhagarara rw'ibibazo uhura nabyo ushobora kurukontorora. Kubw'iyo mpamvu rero twagomba turabire hamwe mbega iyi discipline hamwe n'ibyo byose tuvuze n'ibindi tuza kudondagura muri kimwe kwaco
mbega indangura kintu twovuga ngo mu kinofunofu bavuga ngo ni definition muri make no muri menshi umuntu discipline akwiye kumva mwiki ngaha mu byo mfise mu nyemerere nsome mu gifaransa kuko ndazi ko hari bari kubarankurikirana bumva igifaransa ndi bugerageze ko mbenda bivuge mu kirundi mu majambo make cyangwa se muri rusange mu gifaransa havuga ngo en français le mot discipline a plusieurs sens mais il désigne généralement un ensemble de règles de conduite de normes ou d'exigences qui régissent le comportement d'un individu ou d'un groupe. Aha tugomba kuvuga yuko iri jambo discipline twovuga ngo ni indero canke umurongo ngenderwako canke urutonde umuntu aba yihaye agenderako rugize inyifato n'ibyo akora byose urutonde rw'ubuzima umuntu aba yihaye n'ingene yitwara bavuga ko ngo mu gifaransa ngo iryo jambo ngo rifise insiguro nyinshi ariko bakavuga ngo muga muri rusangi ngo iri jambo discipline cyangwa twavuga ngo ni indero ngo rigomba kuvuga umugwi w'amategeko cyangwa se w'ingingo ngenderwako tuvuge règle de conduite w'ingingo ngenderwako umuntu aba yishize imbere aba yihaye kandi ngo rigomba kuvuga ngo ibijanye n'amanorme canke ama exigence amabwirizwa canke amategeko n'ibisabwa umuntu aba yihaye gukorerako ngo ivyo navyo ngo bikaba ari byo bituma umuntu yitwara gutya canke yifata gutya kandi ngo ayo mategeko nayo mabwirizwa nizo ngingo ngenderwako ngo bikaba ari byo ngo bishobora no gutuma umugwi w'abantu barenze umwe bitwara uko canke kuriya muca mwumva rero discipline ibiyigide discipline igizwe n'ivyo vyose bituma umuntu yitwara uko canke ukundi discipline igizwe nuko kuntu umuntu n'ivyo byose bituma umuntu yitwara neza akora neza canke akora nabi yakoze nabi no kuvuga nta discipline abafise ntaba yari yahe discipline kuko discipline ishira ibintu ku murongo discipline iha indero umuntu discipline ituma umuntu agira inyifato nziza comportement nziza agakora ibintu bitumbereye ni muri make no muri menshi ivyo nivyo twovuga kuri iyi ndangura kintu twavuze ko ari discipline hanyuma rero ngaha hari ibintu bishaka kuri bitanu bavuga yuko umuntu yunguka iyo agize discipline kimwe muri ibyo bavuga ko iyo umuntu agize discipline biramufasha cyane gushika ngo ku ntumbero yiwe atteinte des objectifs iyo umuntu agize discipline iyo umuntu agize urutonde akorera iyo umuntu yihaye amategeko amabwirizwa n'ibisabwa akiha n'ingingo ngenderwako agenderako zituma yitwara neza ngo biratuma umuntu ashika ku ntumbero yiwe kubyo yipfuza gushikako ngo kubera iki kubera ko ngo discipline irafasha ngo guhindura ivyo umuntu yari yipfuza ngo bikava mu mvugo bikaja mu ngiro bikava mu kuvyipfuza ngo bikaja mu bikorwa kandi bikorwa bigaragara gutyo rero mbere kandi ngo discipline cyeza ngo igafasha umuntu ngo kuguma ngo kubandanya agira utwigoro aguma aciramwo inguvu yigora kugira ngo bikunde ashikire intumbero yihaye iyo ni inyungu ya mbere ni yuko umuntu agize discipline umuntu yihaye ingingo ngenderwako amategeko amabwirizwa n'ibisabwa kugira ngo ashike kuntuzeye kunyifato nziza yitware neza ngo biratuma umuntu ashika kuvyo yipfuza kwihangiro ryiwe ku objectif yiwe icya kabiri ngaha mu gifaransa bavuga ngo ni maîtrise de soi kwidisciplina kwihindero kwishira ku rutonde gushiraho ingingo ngenderwa ko wewe wiji amabwirizwa amahame ugirane novuga ngo ugenderako biratuma ngo wimetriza biratuma wewe wikontorora biratuma wewe novuga ngo wikoresha
witwara iyo ugomba kuja ugakora ikintu ari uko ugomba kugikora utagikoreshejwe no kumengo hari indi kameremere ikuganza. Nivyo bagomba kuvuga rero muri maîtrise de soi, umuntu arimetriza, arikontorora, ariganza, arigaba, arihitiramwo ivyo akwiye gukora, mu bibi n'ivyiza agahitamwo ivyiza, agaheza agakurana akaba ari vyo akora. Kandi ngo bavuze maîtrise de soi bagomba kwerekana yuko umuntu ashobora niyo yoba ahuye n'ikintu gituma yoshavura, nk'akarorero umuntu adafise maîtrise de soi iyo ahuye n'ikintu kimutuma ashavura arashavura cyane ukazaho n'ibintu yona bimenagura yogerana. Ariko umuntu iyo afise maîtrise de soi no kuvuga naho ahura n'ibibazo, naho n'ibintu bimushavuza, uyo muntu aragirana, arashira ryashavu ku gihe, ararimetriza, ararigaba, ararigenzura, arikontorora wenyine ubwiwe. No kuvuga yuko abafise ubushobozi butuma adapfa gukoreshwa ibintu ibyo ari byo byose uko ariko kose ahantu ahariho hose. Yindi nyungu igira gatatu ni confiance en soi. Iyo umuntu afite discipline naho nyene ngo biratuma umuntu agira icizere kuri we, yigirira icizere, biratuma wumva ko wifitiye icizere yuko bishoboka, ubishoboye, ushobora kubishikako, nimba ari ihangiro wihaye, nimba ari iterambere wifuza gushikako. Iyo ufise discipline birongereza iyo confiance, bigatuma wigirira icizere, ukumva ko wifitiye icizere cuko ivyo wifuza gushikako uzobishikako atakabuza. Hanyuma rero no kuvuga yuko tumaze kurabira hamwe rero muri kino kiganiro inyungu zitatu umuntu aronka iyo agize discipline, iyo yidisciplina, iyo yiha ayo mabwirizwa, ubwo rutonde ngenderwako, izo ngingo ngenderwako. Tumaze kubona inyungu zitatu. Inyungu ya mbere ni yuko umuntu bimufasha gushika ku ntumbero, atteinte des objectifs. Ubwa kabiri nabwo nuko umuntu bimufasha kwimetriza, maîtrise de soi. Iyo ufise discipline, iyo ufise novuga ngo ubwo rutonde ngenderwako washizeho amategeko, amabwirizwa n'ingingo ngenderwako, bigufasha kwimetriza, kwikontorora, kwitwara neza nk'uko bishaka. Ntushobora gusubira gutwarwa n'ibigumbagumba gusa, n'ibishavu gusa, na kameremere, novuga ngo n'ibisirani umugani w'abaraho oyaye. Ico gihe bica bikunda ko bikontorora. Hama bwa gatatu twabonye yuko vyongereza kugira discipline, vyongereza confiance en soi, vyongereza umuntu kwigirira icizere, bituma wigirira icizere. Iyo ufise discipline ngo biratuma wigirira icizere, ukumva ko wizera yuko uzoshika ku kwihangiro, ku ntumbero, ibyo wipfuza gushika kuzogirane uzobishikako. Hanyuma inyungu ya kane nayo ni yuko ngo burya iyo umuntu afise discipline, iyo umuntu yihaye indero, iyo umuntu yihaye urutonde, agashiraho ingingo ngenderwako, amabwirizwa, ivyo byose twabonye yuko bica bituma umuntu agira comportement nziza, bituma umuntu yitwara neza, canke bigatuma iyo groupe ihuriye kuri iyo discipline yitwara neza. Muri ico gihe rero navyo nyene ngo biragabanya stress, kuko bavuga ngo iyo umuntu ngo atunganya neza umwanya wiwe, hanyuma agatunganya neza n'amapriorite yiwe, no kuvuga ibintu uvuga ngo ivyihutirwa gusumba ibindi, ibikuru bikuru bisumba ibindi mu byo aba yifuza gukora no gushikako. Ico gihe ngo iyo discipline irafasha umuntu kugabanya stress, ibi bya stress kubera ko umuntu uruhagarara abafise uruhagarara rw'ibintu bitagenda neza, biriko bigenda nabi. Mugabo ngo iyo wabitunganije ukabitondeka neza, bituma rero iyo stress igabanuka, kubera yuko uba warapanze bikuru vyihutirwa gusumba ibindi. Gutyo rero ntugumuhangayikishijwe na byose, kubera ubuziti bikuru vyihutirwa nibi, ibindi navyo ni mu nyuma. Ica gatanu tubona muri bino bintu bishika kuri 9 canke mbere yego 9 turonka nk'inyungu mu kuba umuntu afise discipline, ni yuko ngo discipline ituma umuntu agira meilleure gestion de temps. Discipline iratuma umuntu novuga ngo akoresha umwanya neza,
akoresha umwanya ku giharuro, ku rutonde, gutyo bikagenda neza, ikoreshwa ry'umwanya wiwe rikagenda neza, bigatuma umuntu akoresha umwanya neza. Akoresheje umwanya neza nabyo bica byongereza umwimbu, kuko nta mwanya utakara, umwanya uwo ari wo wose aba afise ibyo yawugeneye kuwukoramo, gutyo nta gutakaza umwanya. Atagutakaza umwanya naho bituma umwanya wose ubaho ufise ikintu wongereza, kandi birongereza novuga ngo icyo bita ngo ni efficacité, biratuma umuntu ibintu abikora neza akabishikako neza, ni ukuvuga ntibibemwo amayesheke, ntibibemwo ukunanirwa cane. Ikintu ca gatandatu muri zino nyungu umuntu yunguka iyo agize discipline, iyo yihaye discipline, nuko ngo mu bijanye n'akazi kiwe ka misi yose ngo vyongereza umwimbu. Vyongereza umwimbu kubera iki? Umuntu aba yagize meilleure gestion de temps, umwanya aba yawugize neza, akawukoresha neza, akawutunganya neza, akaba ata mwanya n'umwe afise yonona. Gutyo rero ngo bica vyongereza kwikonsantra, no kuvuga gutumbera cane ibikorwa wa office ugomba gukora, ukabishira ku mutima n'ubwenge bwawe bwose. Gutyo ugasanga rero nta mwanya wo gutakaza, ata mwanya wo gutakaza naho no kuvuga yuko buri mwanya wose uba ufise ikintu uri kurawukoramwo, kandi bituma nawe uguma uhanze amaso ryayerekwa ryawe na yambona kazoza kumbure mu yandi majambo ariko novuga y'ibyo ugomba gushika. Gutyo rero discipline ikabigufashije kongereza umwimbu, kuko yakurinze gusamara, ahubwo igufasha kugira ante guhereza ubwenge bwawe n'ivyiyumviro vyawe n'umutima wawe wose n'inguvu zawe zose n'ubuzima bwawe bwose ku bikorwa vyawe vya misi yose. Ikintu c'indwi muri bino bintu 9 vy'inyungu turonka iyo tugize discipline naco ni icuko ngo kugira discipline birongereza gukora akazi neza, ngo bituma ico umuntu akora, akazi umuntu akora agakora neza. Nimba dufata nko gukora amabenye, umuntu yihaye discipline neza abikora neza, kuko tumaze kubona yuko discipline ituma umuntu adasamara, ituma umuntu akoresha umwanya neza, ituma umuntu ashira ubwenge bwiwe n'ivyiyumviro vyiwe ku gihe, hanyuma agahanga amaso akazi kiwe, akaba ariko novuga ngo yimobiliza, ahereza ko ubuzima bwiwe bwose, bituma nico gikorwa ariko arakora agikora neza, kigaca kigira qualité. Twari kuvuga ko mu gifaransa ngako ikintu c'indwi ari amélioration de la qualité de travail, cyangwa du travail muri iyo mvugo kumbure. Hanyuma ikintu c'umunani naco, iyo umuntu agize discipline, iyo umuntu yihaye indero, iyo umuntu yihaye urutonde, bakavuga ati jewe ngomba nkore kuri no rutonde amabwizo n'amategeko agenga inyifato yanje, kuko nkeneye kwifata neza, ndafise ihangiro, ndafise imbona kazo ngomba gushikako. None rero reka ngire habeho ibintu ngenderwako, habeho ingingo ngenderwako, habeho ibintu nkora novuga ngo bigenga ingene jewe nitwara. Muri ico gihe ngo birongereza rero ngo ibijanye na sens de responsabilité. Umuntu yihaye discipline biratuma novuga ngo aba umuntu novuga ngo w'umushinga ntahe, aba umuntu novuga ngo w'impanuzwa jambo, aba umuntu wohanuza ijambo, aba umuntu afise ico amaze, azi ico amaze, azi inshingano ziwe, yuzuza inshingano ziwe, yuzuza ama responsabilité yiwe. Iyo umuntu adafise discipline n'inshingano ziwe ziramunanira kugira ni kuzuza, ariko iyo umuntu afise discipline inshingano ziwe arizo responsabilité ziwe arazishira mu ngiro, kubera yuko arazuzuza, kubera ko bafise discipline. Ni muri iyo ntumbero kumbure. Hanyuma icanyuma muri bino bintu 9 ntitugombye guteba cane, kuko nibikenewe. Icanyuma muri bino bintu 9 bibonekana ko ari inyungu zikomeye turonka iyo dufite discipline, ni icuko abaho gice twita ngo ni création d'un environnement de travail plus serein. Biratuma habaho icuka ciza mu bikorwa byacu vya misi yose, hanyuma ugasanga umuntu wese nimba ari nko muri groupe, nimba ari nko muri societe, ugasanga ibikorwa bitonze neza,
icuka ni ciza hagati y'abakozi n'abakoresha, hanyuma ugasanga bizanye novuga ngo umwumvikano mu banyamuryango, mu banyeshirahamwe, mu banywanyi b'ishirahamwe cyangwa se ba company, gutyo bigatuma umuntu akora neza umwe wese akazi ajejwe atakibazo atangurana. None rero nuko ni bino bintu 9 twari dutumbereye kubabwira bigize inyungu turonka iyo dugize discipline. Iyo umuntu agize discipline, twabonye discipline kisigura muri rusangi, twabonye ingene iyo definition imeze mu gifaransa. Rero discipline turangiza ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu nkenerwa cyane. Birakwiye ko umuntu wese agira discipline, birakwiye ko umuntu wese agira indero. Mugabo twabonye ko birengeye kuvuga ngo indero ko womengo nta numwe adafise indero, ahubwo birakwiye ko umuntu wese agira urutonde rugizwe n'amahame n'ibisabwa n'ingingo ngenderwako kugira ngo bikunde agire ahantu heza ashitse, kugira ngo bikunde agire ikintu ciza ashitseko. Harakenewe discipline, harakenewe urutonde, harakenewe ingingo ngenderwako. Nano majambo rero dushoboye kuganira, dushoboye gusangira namwe muri utuntu n'utundi cuno musi. Mu kiganiro novuga ngo utuntu n'utundi cuno musi twari dutumbereye kuvugana kuri discipline. None wewe uravye mbega usanze ufise discipline, aho ni wosanga udafise discipline, ugasanga ukora ibintu byose en désordre, ugasanga ukora ibintu byose uko bije urashwatiranya, urapfa gukora ico cyose. Kandi umuntu adafise discipline birumvikana ntakora igikorwa ngo agiheze agishikane ku iherezo, agisozere hanyuma atangura ikindi. Kubera iki? Ntiyidiscipline mu byo akora. Ariko mugabo tubonye ko discipline ari ikintu kidasanzwe. Umuntu wese kugira ngo abe umuntu mwiza, abe umuntu w'akamaro, abe umuntu yuzuza inshingano ziwe, abe umuntu ashobora gushika kwihangiro ryiwe no kumbona kazoza yiwe yihaye, bisaba ko agira discipline, bisaba ko agira urutonde, bisaba ko agira ingingo ngenderwako, amahame, amategeko n'ibisabwa kugira ngo abone kwitwara neza nk'umuntu muzima. Na rero tugarukije ikiganiro cacu utuntu n'utundi cuno munsi, naho butaha mu biganiro bikurikira dusaje ducisha ngaho kuri Intambwe Idahita TV. Wewe ari rya mbere utahora ukurikirana kino kiganiro cyangwa se n'ibindi biganiro, twoguhamagarira kuyabonesha kugira ngo uzoze uraronka ibiganiro byacu igihe cyose bigiye kubasha bakwandikira bakubwira yuko hari ikiganiro dushizeko. Naho ubutaha mwari muturamye na jewe Jean Imana Irambona.